Mr. Jackson, good afternoon. How are you? And dear listeners and followers online, hello. Welcome to our learning program. As usual, I'm here to teach you English. And today's lesson is yes or no questions with short answers. So, banzi na bimutse gato cyari ko mukunda kugira kimwe kiryoshe ufite nda handi subscribe batarabigira canke s'abone koreko bakoresha YouTube iri mu rurimi rw'igifaransa hama muce mufite ndavuga kengeri kugira ivyigwa muzima no kwikirana ikibiriraho ku munsi ku munsi. Muzoba mukoze ikindi kintu ntimwigungire ko mupartage n'inshuti n'abagenzi n'uri hari haruguru mumuhe mumurungikire link mumurungikire liye gize video kugira nawe yige icongereza nkeneye ko twese twiga tukavuga icongereza. Alright, English for all, icongereza kuri bose niwo mugambi twihaye. English for all. I don't want anybody to lag behind. I want everyone to move forward, to know English, to express themselves freely in English without any hindrance. So you are welcome again. Today's lesson, I already told you, is yes or no questions. Ichigwa chuno munsi ni yes or no, ni kuvuga ego canke oya, no kwishura ni utubazo n'inyishu. Kachushira ko short answers. Answers ni nyishu, short kandi bigufiya. Mu Cyongereza bakwajije ikibazo ca ego canke oya, bongera akantu gatoya gusuka buhejeje. Nk'umwe ngo uragiye ku isoko nda kuvuga ngo yego ndagiye ku isoko, yego ndagiyeyo. Mu Kirundi niko uvuga. So tuguma tunzwe tuntu two mu Cyongereza kandi bino bintu biri very important mu Cyongereza. Ushobora kuvuga ko Icyongereza utazi bino bintu. Benshi biratunanira na cyane ku bijanye no kubaza no guhakana. Hariho uburyo babaza mu Kirundi, hari uburyo babaza mu Cyongereza, babaza mu Gifaransa. Rero bisaba ko umenya ururimi ukamenya n'ingingo ngenderwako zabo niho ubuze ururimi. Ubundi bwo si byiza ko traduce ururimi mu rundi mu gihe utaruzi neza. Kuko utaruzi usanga bagiye akajambo ko kandi kaca uzimiza abantu. Alright? Kugira ngo interprete umuntu bisaba ko ururimi rw'uruzi cyane. Kuko nk'umugani munabukiri umugani usanga ibyo wibaza atari ibyo. Bisaba ko umugani wa warawumvise kuba uciye. Alright. So tutarandiriye rero yes ni ego, yes ego, no ni no nyene, questions ni bibazo, yes or no questions, ego canke oya, utubazo ego canke oya, yes or no questions avec with short answers. Kachushira ko nakanyishu kagufi bakubajije kachushira nakanyishu kagufi kacubanda nta bintu byinshi birirwa uravuga. So imbere yo kwinjira muri yes or no questions tugomba tubanze tubone utu verbs tudufasha mu kubaza mu Cyongereza. Kuko mu Kirundi ugomba kubaza ikibazo uhindura ijwi gusa, sibyo? Ngomba kubwira ngo uraje aho manemeye ikibazo cyamindishe kinovuga ngo uraje, sibyo? Uragiye ikibazo cyavuga ngo uragiye kandi bakona kwanje mugabo mu Cyongereza nibiba hivyo kugenda ni gute tugo umubwira ngo uragiye wemera ni you, mugabo rero kubaza njuvuga ngo you go oya nene barivuga urajya umubwira ngo you eat ariko mukubaza njubaza ngo you eat oya cyo sikibaza aho wemeye ngo muhindure gute ngo you eat aho wemeye nyuma kumenya akantu ushira sawa. Urashobora kuririmba, you can sing. Ntushobora ngo you can sing oya aho nuba wabajije uba wemeye no kuvuga ururimi rwose rufise ingingo ngenderwako cyangwa ivyitonderwa vyabo kugira ushoboye kuruvuga hama wemerwe ko urwo rurimi uruzi. Nzo tugomba tubone ngaho observers tuno turi ngaho munsi turadufasha cyane kumenya ingene iryungane tworifata haba mu kubaza cyane guhakana. Uratubona ngaha cameraman abamurikira neza, urashaka guhagarika video ukatwandika ahantu cyangwa ukaziravyumviriza kenshi nta ngorane. No bamenyesha ko mutogira igishika cyo kuza muraraba ibikurikira imbere, ahubwo muze mwumviriza ikigwa mugisubiramo inshuro nyinshi mwumuka kwikigwa gukurikira, ariko mwumva ko ibintu birimo mwabimetrije mwabimenye kuburyo nawe ushobora kuganira wifashishije amajambo twa twize mu cyo kigwa uri kurumviriza.
muvyumviriza pana kwihutira kuja imbere bisaba ko muza muvyumviriza ku munsi musubiramo munoganza murondera amaverbe mushiramwo verbe ukurako tu ushushirako I you umuhungu he umukobwa she ikintu it twebwe we mwebwe you amabobo de kashushako ya verbe ukurako tu aha turashari mu mwanya wa present simple tense. Present simple tense niwo mwanya tukiriko turigani turimo. Utwo tu auxiliary verbs rero mu Kirundi auxiliary verbs bazita amavuga makene. Na mavuga utaronka ngene uyakoresha ari yonyene mu gihungano. Right? Bisaba ko uyifashisha ayandi maverbe ari hariya twita ordinary izi ziri ngaha zikorana na ziriya twita ordinary verbs. Ayo ma auxiliary verbs, tulamo auxiliary verbs. Yes. Hariho be isigura kuba. Kuba ni kuvuga iki? Ugomba kuvuga ikintu uri. Cyambere tubukoje ugomba kuvuga ikintu uri. Ugomba kuvuga ahantu uri. Cyangwa ugomba kuvuga uwuriwe cyangwa kazikora. Ugomba kuvuga icurico uwuriwe, ugomba kuvuga aho uri cyangwa ugomba kuvuga uko umerewe. Tushirako rero intumbu zerekana ukugene ko umuntu amerewe kuri tubi. Ntugomba kuvuga ngo jewe ndi inzu, wowe ugomba kuvuga ko wowe uri inzu, cyangwa ino shure yo kuvuga ati jewe ndi shure, iraza gukoresha verbe to be. Alright? Iyi to be rero cyangwa iyi be ntabwo tikonjika nkaza verbe tukabana ngo ukora ko tungucushira ko I. Irafise ukuntu hinduka ataza kubibona hari imbere ngene to be yoyo bayivuga ugomba kuvuga ngo jewe ndi inzu, ntabwo uvuga ngo I be inzu twise a house, ntabwo uvuga ngo I be a house, no. Ikaramu ni a pen, ugomba kuvuga jewe ndi ikaramu, uvuga ngo I be a pen, oya. Uvuga ngo tubone ngene to be yahindutse, to be hinduka gatatu, tubibona hari imbere, ucushira ko rero uti jewe I be kacikonjika, kacabona gico kintu ngomba kuvuga. Canke jewe ndi umwigisha, umva ni ikintu nkora. Canke jewe ndahana kandi kwishure, ugoresha to be. Tubibona hari tubishirako, tubibandanya. Jewe ni icyongereza cyo kuvuga niho mpatira abantu bashobore kubyubahuka bashobore kubivuga. Rero utumva ikintu twize hano tutangura kugishira mu mutwe ucuvugisha abagenzi bawe utaracibagira kugira ubanda bitera imbere. Wumvise wavye bagiye uzera ku ntango muvyumvirize buri munsi muzosanga mwatoye n'ababa bavyanditse bashobora guhagarika bakandika bisaba ko amanota yawe uzurasoma ku munsi. Ku banyeshure ibi mubimenye nta cyongereza kidosubira kwandana mu ishure muzuba muhejeje bimwe mwita ama question tags n'ibindi by'imyanya yose mwiga burya bihagarariye ngahanye niho menya kubaza niho menya guhakana. So kende sigura gushobora ntushobora kuvuga ngo ndashobora ucushaka ikintu ngo ndashobora amazi ntikiba gifashe cyane bizigo ndashobora amazi kuyagira iki, ndashobora kunywa amazi, ndashobora kuvoma amazi, ndashobora gukorera amazi, bishaka kushyiramo indi verbe. Kende rero sigura gushobora. Turaza kuvuga ikintu may, hapana meye, no may. May ni kwemererwa kuba ufise uruhushya, kuba ufise permission yo gukora ikintu. Nomenyesha ko ntararengana kende na may turazikoresha mu gusaba uruhushya, turazikoresha mu gutanga uruhushya, turazikoresha mu kubaza umuntu ko twemera tugakora ikintu. Cyangwa ukora ikintu wewe mva gusaba uruhushya no kubaza umuntu ko yakora ikintu no gutanga uruhushya urakoresha kende cyangwa may. Twebwe baje imbere tubone ngene zikora kugira umubaze no kugira umuhakanire wifashe tuno tujambo nyene. Sawa? Alright. So, hakurikira must. So must. Hapana master, naona kata I must. Alright, must sigura itegerezwa. Tuvuga ikintu tutegerezwa gukora rero, ntegerezwa kwiga icyongereza, ntegerezwa kugenda ku ishuri, ntegerezwa kunywa amazi, ntegerezwa gukina tushiramo must. Turaza kuzibona hari ingene bica bigenda. Alright? Or turashaka kugira ko zimwe icyo wamenya izi verbe zikurikira ziko twavuze ngo ama verbe birakurikirana ngo verbe ya kabiri twicigumako niko twabonye. Verbe zikurikirana mu gihungane igira kabiri gatatu hagumamo tu. Iva ko tu nimwe ya mbere ikurikirana na subject pronouns. Alright? Ariko verbe ikurikiye izi auxiliary verbs nta tu twishira. Alright? Nkumvuze ngo ndashobora kugenda. Mva ni gushobora hamwe na kugenda. Kugenda ntabiza kuja ko tu. Chamvuga ngo I can go.
apana ngo I can to ntizamo. Ariko iyo kurikira hari inyuma kuri tugo iraja ko tu cyangwa ngo ndashobora kugenda kujya I can go to na email ndemerewe kugenda kujya I may go to it. Ndashobora kuvuga icyongereza ndemerewe kuvuga icyongereza I may speak English. Ndashobora kuza kwiga icyongereza I can come to study. Ndemerewe kuza kwiga icyongereza I may come ikurikizi ngaha hagati ya auxiliary na verb ntatwija mugabo yiza kuza inyuma habaye bibaye ngomba gushaka indi verb ikindi gikorwa bashaka to. Understand? So I may come to study English. Must sigura gutegereza. Ntegerezwa kwiga icyongereza I must study. I must study English. Kubera must na study ziherezwa mu ndome zumvikana cyo kimwe usanga mu kuvuga iyi este yacifatana n'ijya kuri must kakiba kimwe. Cyangwa ngo I must study English. Ntabwo kenshi usanga abantu tuvuga icyongereza kuvuga ngo I must study bitaba byinshi. I must study kubera ni zimwe no mu Kirundi niko tukora. Ugaba kuri umuntu ngo mpamazi. Ubu utazi Kirundi niwo cyane icyo kintu usanga wafatanije. Ariko mu Rwanda kuvuga amazi muga muri speaking cyangwa muri spoken Kirundi ucuvuga impamazi. Nshaka amazi. Umva atajemo ayi kubera ni ati nshaka amazi. No mu Cyongereza indome zikurikirana kumva zirasa ucufatira ko yakabi kwacubana. I must study English. Must study ni jani. All right, I must study English. Ntegeza kugenda kujya I must go to it. I must go to it. Nikizo kugenda kujya. All right, nibi byose tegereza gukora. Ikindi nogenda mvuze kwa ya auxiliary ubona nta s dushira ko ku muntu agira gatatu kuri hishi na it. Nitwongera ko s, we don't add s or es. Tuzagimiza kunyene mvuga ngo I can come, you can come, urashobora kuza. He can come, arashobora kuza umuhungu. She can come, umukobwa. Ntabwo uvuga ngo she cans. Shusha ko s ngo she cans, no? Cyangwa ngo he can comes. Oya byo nibigaruka. Dukoreshe ma utuauxiliary nibigaruka. Urabona ko ari very important ko bifite akamaro kumenya kino auxiliary. Nimba wanditse sakudura dusoma tumenye. Nimba utanditse guma wumviriza uplayinga back ibintu kugira uzimenye izo auxiliary verbs. Uzimenye utu tujambo ko turimo nta ese nongera ko kuri hishi na it. Utu tujambo ko turimo nta tunshiramo hagati yatwo niyo verb. Okay, akajambo akurikira auxiliary ni will ngo nizo. Iyi izo ni indobeko yo muri kazoza tuyibonyemo twumva ko ariko atubwira ibintu umuntu azokora. Ugomba kuvuga ibintu azokora muri kazoza ntibigoye wongeramo hano kandi gusuka bahejeje. Nzoza ni I will. Twabonye ko inyuma ya zira tatu ijamo no kuvuga I will come. Nzoza ejo tomorrow. I will come tomorrow. Nzoja kujya ni gute? To eat. Nshavuga nzoja I will eat. Nzoja I will eat tomorrow. Nzoja ibiharage. I will eat beans tomorrow. Shall. Nayo nyene nizo yo mukazuza nyene. Iyi shall ikora kuri I no kuri we gusa. I shall come. We shall come. Apana you shall come. Alright? Ikora kuri I na we honyene. Okay? Sigura nayo nyene kazo. Ushwishiramo kabeje kuvuga ibintu uzokora. Nzoryama I will sleep. Cyangwa I shall sleep. All right. Nzokwiga I will study. Apana ngo I will to. No, tuningaruka. Very good. Could kufanga kuri could might would twatukiye kuza twita modal auxiliaries. Na auxiliary de model zibazavuye muri zino ziri hejuru. Zikomportana zenyene nk'ama auxiliaries izizo ngaha kuva kuri could, might, would, should ni modal auxiliaries ariko zikora cyo kimwe kubijanye no kubaza no guhakana. Could rero ni kahise kake ugomba kuvuga ibintu washobora gukora kera ushushiramo I could nashobora kuririmba I could sing a song.
kuririmba ni to sing. I could sing a song igihe nari nkiri muto. Alright? Ariko kandi yo could inashobora gukora muri kubu muri present nko kuvuga ko ushoboye gukora ikintu. Alright? Uri kurasaba umuntu gukorera ikintu cyangwa ko yakora ikintu ashaka gukoresha could. Ese urashaka guhaguruka, could you stand up? Aho ndashaka kwibasha ndiko mvuga muri present. Cyangwa ndiko mvuga muri kahise ko warashobora guhaguruka. Alright? Could. Might tuzozigaruka ko nazirangurane. Might nayo muri kahise ka may kuba wemerewe kuvuga barimo ibice bikeya ko wemerewe gukora iyo ukoresheje muri present. Ndashobora kuza, ndemerewe kuza ashaka I may come, uvuze ntabwo I might come, umenga ni nkaho bavuga ngo no kwemererwa kuza, no banemerewe kuza, gatumba harimo gatora nka 30% y'iyo permission. Alright? Ni nkaho bavuga mu kirundi ngo haraho no genda, I might go. Ntabwo uri si haraho no I might come. Mugavuze ngo I may come, ndemerewe kuza. But I might come, haraho noza. Sindi sure, sindabizi. Yes. Why tell me might? Yes. The following ikurikira we have would. Nembo ni kahise ka will ikikoresha muri conditionnel. Yo tiko tushama ama condition yo mu bintu vya kahise twipoza ngo yo vyari kugira uku nari kugira uku. Nayo mu jambo rimwe niko vuga ngo nari kujya I would eat. Mvari ni condition wa wasize. Nari kuza yitabiye imvura nari kuzatica. Tuzo tubibona navyo nyene uvyuga bimwe. I would come if it was not this rain. I would come. Ninge kuja. Koresha would. Should nayo isigura ngo vyaba vyiza ariko iva muri shall. Alright, mugabo yo isigura yayo no kuvuga ngo vyaba vyiza. Vyaba vyiza ngiye ku ishuri. I should go to school. Vyaba vyiza ndi inyama. I should eat meat. Vyaba vyiza ntashe muhira kubera papa ntigutaha. I should go home now. Nawe twabanye ngo isigura ubu nyene naho ni right now. Right now, change right away, change just now. Okay, good. Ndumva ko biko biraza. Should twabonye turabiza. Do twabonye tubisigura gukora. Aka kadu naka auxiliary verb dukoresha mu kubaza ikibazo cyangwa mu guhakana iyo atari auxiliary yumvikana mu byungano. Iyo dufise ziriya verb zonyine bonanye muri ordinary verbs niho ukoresha do kugira ubaze cyangwa guhakana. Turaza kubibona navyo nyine ntangorane. Alright, ariko do dufasha mu kubaza no guhakana iyo atari auxiliary muri zino ziri gaha tubona amwe mu byungane ukoresha do. Nk'ubu nk'akarero mvuze ngo you go. Eske muri you go urabona ko akajambo kamwe muri tuno turi gaha nta karimo. Atakarimo rero ugomba kubaza ikibazo kubera mu cyongereza ntibavuga ngo you go. Ntibahindura ijwi bongera ikintu. Aha rero ko auxiliary irimo ni ukoresha auxiliary do ukakibaza ngo do you go you come. Nero mvuze ngo you come umva harimo ka auxiliary ngaha. Ni ukuvuga ngaho mu kubaza ukoresha do you come. Hamugaze kuri hishi na it do ikintu kikaba does he come ya esi kachiva ko canke ya is. Turaza kubona ari imbere. No problem. Do rero cyo gikorwa idufasha. Ariko harimo auxiliary cyatubona hari ngene mu gihe wisangiye mu haraka mwaka jambo muri turi ngaha do ntibigikenewe cyatubona cyane kugira haje ngene cyatubike. Good. Do hama hari have gufita kugira ikintu ndafise imodoka ndafise inka that is have to have. Ariko hari have ikora nka auxiliary. Rero iyi have ifise nabyo bice bibiri. Hariho have uri kuravuga ibintu abantu batunze ibyo bafise. Okay? Aho muri ico gihe tuyifata nka hatari auxiliary. Tugomba kubaza ikibazo dukoresha do. Sawa? Nkumvuze ngo you have money. Aho have si auxiliary. Aho ni verb bisanzwe yo gufita. Nja nkubaza mbi urafise amahera? Do you have money? Beshire bari heno bashaka bavuga ngo have you money? Ntibivugika. Cyane ngo I haven't money ntibivugika. Have you babikoresha mu kubaza mu mwanya bita present perfect tense niho have ikiba auxiliary.
Muga mu kuvuga ivyo abantu batunze si auxiliary. Ikikora nka to go, ikikora nka to eat, ikikora nka to sleep, na za zindi verb zose tumaze kwiga twanditse hano. All right. Yes. Gufita ni have ought to mwumva ana litete ikiba ought to niko cyubiso ought to abone bango ought to. All right. Ought sigura ngo nahawe c'est ton affaire ni gikorwa cyawe uri responsable gukora ivyo bintu. Nero mu bitete cyangwa za umuntu kwigi. You ought to study English. Nikuvuga ni business yawe kwiga icyongereza. Utavyiza nawe unazo kwigira. Alright, you ought to know how there auxiliary can there ariko ishobora gukora ama auxiliary cyangwa igakora nk'itari auxiliary. Nikuvuga bashaka gushira no do cyangwa ntuyishiremo cyangwa kwigana ukoresha ama auxiliary tweze kuri tu. Ntangora tudashi. There sigura kubaho ariko icyo bamye twabonye ku ma auxiliary ngo nta tubongera ko nikuvuga ndubahutse kuza iderika nicoba master ni giuri muri kwavuga ko byategereza gukora ivyo bintu kubera ari mo danger needed nawe nukuvuga ngo ntibikenewe nazo shatikora ka auxiliary. All right, ama ordinary verbs nazo izi zifatanya na za zindi